ariko ndabibutsa bari kubabwira uwo muraceceke bo barakomeye, bo bafise amaguru, bo bafise amaso, ariko ikimuga cyo kubera ko gihumye kizi cyo kirondera cyo kivuga kikomeza gutakamba, kikomeza guhora byukuri bimwe uri kuravyumva akoresheje ivugo y'ukumvira omengo yaceceka kubera ko abigisha bamubwiye ngo ceceka, ariko kubera ko yarazi ico arondera, kubera ko niwe yarafise ubabare. Abigisha so bari bafise ubabare, abamwegereye so bari bafise ubabare, ariko wene niwe yarafise ubabare bw'ingene ari impumyi, bituma aguma takamba avuga ngo Yesu mwana wa Dawidi girira imbabazi. Afata amatwi yiwe ayazibira kumviriza abantu bari mande ya Yesu Kristo, kumviriza abantu bari mande yiwe, afata amaso yashira kuri Yesu Kristo. Aravuga ngo mwebwe simwebwe muza kunkiza mu mutima wiwe, simwebwe butabazi ndondera ko Jefferson ndi kundarondera kugira ngo antabare. Rimwe na rimwe mu buzima hari ibintu biza nk'amajwi agomba kuducecekesha kugira ngo dutakambire ku Mana. Iyo umuntu agombye gusenga abwira Imana ibibazo vyiwe, hamwe amajwi akamubwira ngo no byo nibishoboka, abantu bakamubwira yo raba kandi byashobotse, yo byo kunda gute, iyo ngwara nikira, ico kibano ushaka ukivamwo, raba ingene wakoze ivyaha, raba ingene wakoze ibyo wakoze biteye bwo, akaza amajwi ameze uko nyene. Ariko uwuzi ico agomba arondera muri Yesu Kristo, arafata ayo majwi akayashira hasi, agakoma induru kuri Yesu Kristo akavuga ngo Mana ntabara.